ibyifuzo bya kameremere yacu, nature pécheresse yacu, akaranga kava kuri Adamu wa mbere. Dufise ibyifuzo muri twebwe bibi, gukunda ibintu, gukunda iby'abandi, kwipfuza abantu, kwipfuza abagore canke abagabo b'abandi. Ivyo byose ni ibintu bitubamo bibi. Ngo bene ivyo vyifuzo vya kameremere yacu biratandukanye n'ivyifuzo vya mpwemu yera. Dès le départ, uri umukristo ugomba gutahura yuko naho Imana yaduhaye liberté, niyampaye liberté yo gukora ivyo nifuza vyose, kuko mu byo nifuza hari ivyo mpwemu adashaka. Biri correct? Biri correct abantu? Biri correct? Biri correct? Yo Imana yo kubuza ibintu itabuza abandi vraiment. Yo kubuza ibintu itabuza abandi, kandi ivyikubuza byose ntivyitwa icaha. Hari ivyikubuza kuko kuri wewe irabiraba ikabona umuzi mubi.